ingwara y'umutima sagaseseshwa rumuri hano mu Burundi, aho rero igafata abana n'abakuze. Iyo ngwara rimwe na rimwe barashobora kwivura ariko ku buryo butari buke, mbere abatari bake irakunda kubahitana. Aha rero mu biterwa vy'iwacu ngo harimwo ibishobora gufufaza iyo ngwara. Ibi navyo tukavyiganirwa n'umushakashatsi mu gukoresha imfungurwa mu kuvura abantu, umushingantahe Jean Paul Uwineza. Nitwa Uwineza Jean Paul, nkaba ndi umurongozi mukuru w'ikigo Sonited, Société nutritionnelle et de la thérapie diététique, ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi kijeje gukinga no kuvura mbere no kugabura gikoresheje ibimera. Icyo kigo gisanzwe gikorera aha muri centre ville i Bujumbura, aho bita ku Muhororo, ibarabara ryitiriwe Abafaransa, Avenue de la France. Winjiye muri iyo nyubakwa nyene ni biro nimero 40, inimero 40. Ingwara y'umutima rero ni ingwara ushobora kuba kenshi uyigendana mugabo utabizi. Benshi bayita ko ifise ibimenyetso asymptomatique, mene majambo ko ibimenyetso byayo bidakunda kugaragara. Kenshi ibimenyetso byayo bikunda kugaragara cyangwa se kuboneka iyo umuntu arembye cyangwa se ashitse mu ngorane runaka zatewe n'iyo ngwara ya hypertension artérielle cyangwa se ingwara irangwa n'ipfumuka rirenze ry'umurindi w'amaraso. Ibiyitera rero ingene ifata ni byinshi. Nk'akarorero ingwara irangwa n'ipfumuka rirenze ry'umurindi w'amaraso iri mu migwi myinshi, ifise amazina menshi bivanye n'ikiba cyayiteye. Hariho ico bita hypertension artérielle bita essentielle cyangwa se hypertension primaire. Iyo ni ingwara irangwa n'ipfumuka rirenze ry'umurindi w'amaraso idakunda kuba ifise ibimenyetso bigaragara. Ni kuvuga ngo icyo iba yavuye ko kigaragara. Kenshi abaganga bakunda kuvuga ngo ifise cause inconnue, ngo ibituma cyangwa se icyo biba byavuye ko etiologie mu Gifaransa ko bitaba bizwi neza. Ariko hakongera akaba n'ubundi mugwi w'ingwara irangwa n'ipfumuka rirenze ry'umurindi w'amaraso bita hypertension secondaire. Iyo yoyo kenshi na kenshi iba ifise impamvu ikiba cyayiteye. Nk'akarorero tufatira ku karorero ku bakinzi b'ubungenzi. Abakinzi b'ubungenzi bashaka gufatwa n'ingwara irangwa n'ipfumuka rirenze ry'umurindi w'amaraso, canke abantu basanzwe bafite izindi ngwara runaka mu mubiri zitandukanye kuri diabete. Ugasanga iyo ngwara yavuye kuri diabete, ingwara y'isukari, aho muri ico gihe baca bavuga ngo ni ingwara irangwa n'ipfumuka rirenze ry'umurindi w'amaraso yo mu mugwi wa kabiri bita hypertension secondaire. Ko muri make nuko hama kandi ingwara irangwa n'ipfumuka rirenze ry'umurindi w'amaraso irafise ibyitera. Ibitera rero ni byinshi cyane tutosha kudondagura muri uyu mwanya mutoya. Uvuga bike bikuru. Hariho ico bita umunyu rero ni kimwe mu bintu bataza abantu, ariko naco gishobora gukorohereza cyangwa se gutera ingwara irangwa n'ipfumuka rirenze ry'umurindi w'amaraso. Kubera yuko muri uyu munyu dukoresha ico bita sel de cuisine, ugizwe n'ibiharuro bingana na 98% bya sodium. Ico cunyure sodium iyo kigwiriye cyane kikaba umurengera mu maraso, ico gituma umutima cyangwa se cyo bita pression artérielle iba umurengera. Ni ukuvuga ngo umutima utera ku rugero utarusanzwe uriko uraterako. Ibyo bikaba bituma umuntu agwara ingwara irangwa n'ipfumuka rirenze ry'umurindi w'amaraso. Si ico gusa, ico cumyo bita sodium cyangwa se ubwo butare bita sodium, ni ukuvuga ngo bushobora kandi no gusambagura ibijanye n'imitsi, bigatuma imitsi yononekara, bigatuma idashobora gutembereza amaraso neza. Mbere iyo bitwaye igihe kinini irashobora no gukoberana. Uko gukoberana kwayo bituma wa murindi w'amaraso udashobora gushika neza mu mutima. Hajya umutima umeze nk'ipompo. Ipompo ni ukuvuga ngo irakira nk'amazi, nk'akarorero, hama ayo mazi kayarungika aho abakenewe. N'umutima rero niko ukora, urakira amaraso akenewe hama ukayarungika mu bice bitandukanye by'umubiri. Iyo rero bishitse iyo mitsi kagiye yononekara, bituma umutima uronka amaraso adakwiye, bigaca bituma rero umutima ugerageza gukoresha inguvu nyinshi kugira ngo ushobore kuronka bya bindi wari usanzwe ukeneye.
si ibyo gusa rero bishobora gutera indwara y'umutima nko gukoresha cyane ibintu by'amagi amayaya na cyane cyane cyo bita jaune d'oref, umuhondo w'irigi. Umuhondo w'irigi nk'uko abaganga n'abashakashatsi benshi babyerekanye, berekanye ko umuhondo w'irigi kubera yuko ugwije cyane cya kinure kibita cholesterol LDL, ibyo bishobora konona imitsi ku rugero rw'itangaza, mbere bigatuma bishobora gutera n'ibyo bita mu Gifaransa plaque d'athérome cyangwa se atherosclerose, imitsi igakomantara ikononekara, mbere gushika naho no kuziba ishobora kuziba. Ibyo nabyo bikaba bishobora gutera iyo ndwara y'umutima, mbere niyo byakomeye cyo bita complication mu Gifaransa, bikaba byotuma umuntu agira za ndwara zikomakomeye nk'indwara bita AVC, accident vasculaire cérébral. Iyo ndwara kugira ngo abantu bayimenye ni ya ndwara ikunda gusanga umuntu ashobora kuba yagira icyo bita paralysie, ugasanga nk'umunwa urahaba iruhande rumwe n'igisho ryagiriye ko, ukuboko nako nyene gusigaye kumeze nk'umusomasoma, mbere n'ukuguru ugasanga byagiriye ko. Icyo gihe ugasanga umuntu ntafise amagara meza, cyangwa nawe birashobora no gushika umubiri muri rusangi wose ukabura ingufu, icyo bita tetraplegie, ni ukuvuga nk'ibihande byose by'umubiri cyane cyane nk'amaboko n'amaguru byose ugasanga byafashwe ntibishaka kugira ingufu, bitumwe niyo ndwara bita hypertension arterielle. Si ibyo gusa bishobora gutera indwara irangwa n'ivumukarenza ry'umunindi w'amaraso, hari icyo bita gukoresha itabi. Itabi nacyo ni ikinyobwa kibi cyane abantu benshi batazi ko gishobora gutera indwara irangwa n'ivumukarenza ry'umunindi w'amaraso. Itabi rironona imitsi ku rugero rwo hejuru, bigatuma imitsi ikoberana, cyo bita obstruction, imitsi igakoberana cyane, mbere hari igihe no guturika ishobora guturika, ari n'imwe twabarira bita AVC, accident vasculaire cérébral. Hama ikindi nacyo itabi ishobora gutera, irashobora gutuma kandi na ryapfumukarenza ry'umunindi w'amaraso ribaho ku rugero rurenze cyane, cyo bita pression arterielle, bigatuma amaraso aza mu muvuduko mwinshi cyane urenze. Ibyo bishobora gutuma na ya mitsi yacu ishobora guturika cyangwa se kononekara ku rugero rudasanzwe. N'ibindi byinshi rero bishobora gutera iyo ndwara, gukoresha inyama, gukoresha amafiriti, ibintu byose ubona abantu benshi bakoresha, amasukari n'ibindi, gukoresha amata y'inka. Ibyo nabyo nyene birashobora kuba ari isoko rikomeye cyane ry'indwara bita hypertension arterielle. Ikindi nacyo novuga mbere nohereza ko gisa n'igikomeye cyane, nico bita amaganya, mu Gifaransa bakwita stress. Stress rero ni ikintu gikomeye cyane gihambaye, gishobora gukwega iyo ndwara irangwa n'ivumukarenza ry'umunindi w'amaraso, kubera yuko iyo umuntu kenshi yamana umwivira, yama ashavuye bitewe n'ingorane yagize, urashobora kuba watakaje nk'akazi cyangwa wahuye n'ibibazo bitandukanye mu muryango canke ahatandukanye wahuriye n'ingorane. Ibyo bigatuma wamana ishavu, wamana inzigo, amaganya n'agahinda. Ibyo nabyo nyene birashobora gutuma nk'icyo bita structure limbique n'ibindi bita ntuzeye cortical bishobora kurengerwa ku buryo binarigwa no gushobora kuretarariza cyangwa se kwihanganira ubwo rugero rw'izo ngorane. Ibyo rero bica bibyara ibindi bintu bikomakomeye bishobora gutuma umutima ukora nabi cyane, mbere n'amafyigo hari n'igihe ashikirwa, byose bigashobora kwega akarambaraye ku bijanye n'indwara y'umutima. None urwaye ndwara muri iki kigo mufashishije urwaye iyo ndwara ya hypertension arterielle cyangwa se indwara irangwa n'ivumukarenza ry'umunindi w'amaraso, turafise bimwe bishobora gukoresha kugira ngo dushobore kumufasha. Nka turafise icayi bita thé vert. Iki cayi bita thé vert ni icayi kiza cyane, kuko twababwiye kubijanye n'indwara irangwa n'ivumukarenza ry'umunindi w'amaraso, ni ukuvuga ngo imitsi irononekara, imaze kononekara hama ntishe gutembereza amaraso neza. Ibyo nabyo bikaba ari intandaro y'indwara nyinshi. Iki cayi rero kiri mu bintu bifasha kugira ngo imitsi ibe elastique. Hajya mu bisanzwe imitsi yateza kuba iri souple, ishobora kwidarura, no kuvuga ngo nk'amaraso aje ari menshi kashobora kwiyagura, canke ari make igashobora kwiyegeranya mugabo mu buryo bwiza. Iyi tevere rero ifasha kugabanya uwo murindi w'amaraso gutera cyane, igatuma amaraso yotera ku rugero rwiza. Ikindi nacyo nuko ishobora gutuma n'imitsi yacu imererwa neza ku buryo amaraso ashobora gutembera muri iyo mitsi neza. Hama kandi si ico gusa, turafise ikindi cayi bita ortiglande, icayi cy'igisuru. Igisuru benshi barakizi, nacyo kiri mu bintu bikomeye bihambaye, gishobora kugabanya iryo vumuka rirenze iry'umurindi w'amaraso, bigatuma amaraso ashobora gutembera neza, mbere n'imitsi ikakora neza.
aha hariho n'ibindi turafise ngaha mugabo dushaka kubwira abantu bashaka gukoresha imboga bita ikaroti nk'uko abahinga n'abashakashatsi berekanye ko ikaroti zishobora gufasha ku bantu bafise ingwara y'umutima mbere n'abayigendana abatayigendana naho kwirinda ingwara y'umutima ku rugero rw'itangaza nk'uko byakozwe n'abashakashatsi mu gihugu c'Ubuholandi barerekanye ko gukoresha ikaroti kenshi ibyo ni ibyigwa byakozwe imyaka ishika 10 yose ikozwe n'abahinga bakomeye bahambaye ku byigwa bijanye n'ikaroti hamwe ku byigwa bijanye n'imboga hamwe n'ivyamwa bisanzwe bifise rirya bara risa n'umututu hishiye canke bisa n'umuhondo cyo bita kurere ya rose canke jaune barerekana mu bushakashatsi bwabo bakoze yuko gukoresha ivyamwa hamwe n'imboga bisanzwe bifise iryo bara risa n'umuhondo canke bifise ibara rihishiye ko bishobora kugabanya hypertension no gukinga amasanganya ashobora guturuka kuri iyo ngwara bita hypertension arterielle mu mboga rero zafashe iya mbere cyangwa se mu muco batoye gikomeye cyane gishobora gukinga no kuvura iyo ngwara irangwa n'ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso ino kuvuga icyafashe idarapo ya mbere ni karoti ibyo ni byigwa byakozwe imyaka 10 yose bari kubara bigira ko ubushakashatsi baca bongera berekana neza yuko gukoresha ikaroti zitandatu mu ndwi ibyo bishobora kugabanya amariske akomeye ahambaye y'ingwara irangwa n'ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso n'ibindi byinshi nko gukoresha uruboga bita tungurusumu nabwo ni bwiza cyane rushobora gufasha cyane mu kugabanya ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso ku rugero rw'itangaza ku buryo mbere abahinga n'abashakashatsi berekanye ko gukoresha igoma rimwe rya tungurusumu ku munsi ibyo bishaka gukorera ibintu by'ibitangaza mbere nawe utari witeze hariho n'ubundi buryo bugira kabiri ariko n'umuntu bifatwa ariko kose cyane ushikanga aha mukamere kimwe babifata twebwe umuntu ashitse aha mu kigo cacu Sonited iki kigo kijeje gukinga no kuvura gikoresheje ibimera turafise ukuntu ushobora kumwigisha warashaka tukamwereka n'ibindi tutashe kumubarira kuko twebwe ngari twe dukora byinshi cyane mu gukinga ingwara mu kuvura ingwara zitandukanye hamwe niyo ngwara irangwa n'ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso isanzwe irimo aha rero umuntu ashitse ngaha turashaka kumwereka umwe muri bitwa tuberetse cyane tukaba twomwereka n'ubundi buryo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo yivure canke yikingire ubona ashaka adatwe n'ikintu cyo ngaha dusanzwe dukoresha ngaha muri iki kigo cacu.